Mwiriwe neza nanone sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza umurere hose mu bice bigiye bitandukanye ijya nino haba abari imbere mu Burundi abari mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi mwese ndabahaye ikaze muri kano kanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane amakuru akomeje kugenda aravugwa amakuru akomeye cyane rwose tumaze gutoza muri kano kanya agaruka kubiko birabera ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Hari benshi bakomeje kugenda barashaka kumviriza ico leta y'u Burundi cyane cyane mu rwego rwo kwivuna abanzi ico bariko baratangaza ku masanamu ndetse n'amashusho ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyerekana abasoda b'abarundi bakomeza kugenda barapfiranga ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Birasa naho rero umuvugizi w'urwego rwo kwivuna abansi nga mu Burundi by'umwariko atangaje nk'ibyatangajwe by'umwariko na Evariste Ndayishimiye ubwo yabazwaga kubigendanye n'icyo leta y'u Burundi igiye gutangura gukora mu nyuma yo kugaragara yuko by'umwariko hari abasoda bagiye batandukanye biganjemo abakomeje kugenda barafatirwa mpiri canga se abakomeje kugenda barafatwa ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko amakuru yoma aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Amakuru yihuta gushika ubu ngubu rero nuko by'umwariko abasoda b'u Burundi bariko barapfa ku buryo butigeze burabaho ariko kandi leta y'u Burundi ikaba yari imaze iminsi iriko irinumira ndetse ikanasaba yuko uwabo muryango yuwaguye mu gisoda noca arabimenya azajya arinumira ntagire icyo yovuga canga se icyo yatangaza. Muri kano kanya turaronse amakuru akomakomeye cyane avuga yuko by'umwariko urwego rwo kwivuna abanzi bw'u Burundi by'umwariko rejeje gutanga umuco rero ku masanamu amaze iminsi aracanacana ko rero ku mbuga ngurukana bumenyi y'abasirikare b'abarundi bari muri Kongo aho bakomeje kugenda barapfa. Igitangaje ni insiguro ndetse n'inyishu by'umwariko uyu nguyu Gaspard Baratuza by'umwariko cya General Gaspard Baratuza by'umwariko amaze kuba yoshikiriza canga se amaze kuba yatangaza uyu nguyu yarasanzwe ari umuvugizi w'urwego rwo kwivuna abanzi bw'u Burundi by'umwariko turagaruka ku itangazo ry'urwego nyene rwo kwivuna abanzi bw'u Burundi yashikirije kuri uyu wa kane igenekezo rya 16/02/2025 yaramenyesheje by'umwariko abantu bakomeje kugenda baranasaba ndetse banifuza yuko leta y'u Burundi yogira ikivuga ku biriko biraba ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa. Ibi birabaye mu nyuma yuko rero hakomeje kugenda hererekanwa amashusho ndetse by'umwariko n'amasanamu arateye impungenge ndetse arateye n'amakenga cane yerekana uburyo abasoda b'abarundi bariko barapfiranga ku butaka bwa Kongo. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira cange aratugera by'umwariko arerekana neza yuko by'umwariko usibye by'umwariko ingwano zimaze imisi ziribonekeza canga zimaze imisi ziraba hakomeje kugenda hagaragara ibindi bihe bidasanzwe biremere cane bigaragaza ndetse binerekana uburyo by'umwariko nga mu Burundi by'umwariko igisoda gikomeje kugenda kiragira uruhara ruremere cane uruhara ruteye ubwoba mu bikorwa bimwe na bimwe biriko biribonekeza canga se by'umwariko mu bikomeje kugenda biraba. Ntabwo ari byo gusa kuko gushika ubu ngubu rero by'umwariko nyuma y'ingwano zimaze imisi ziriko ziribonekeza mu gice cya Ngungu by'umwariko no mu bindi bice bimwe na bimwe by'umwariko bya Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo ko muri za Kibumba ndetse n'ahandi by'umwariko harakomeje ingwano muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'amajyepfo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Kaze kuri mwe mwese rero mutwumviriza umuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko ndabahereje ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza haba abari mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye mwese turabifuriza kumererwa neza cane. Turabaha ikaze kandi kuri mwe mwese mutwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose mwese turabahaye ikaze by'umwariko byona kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe by'umwariko mu makuru tubandanya kubategura ndetse no kubashikiriza. Ndabahaye ikaze kandi nabibutsa gupyona kwanditse sabone kugira by'umwariko uce urakurikira amakuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukanabashikiriza nga kuri Burundi News TV. Ikaze kuri mwese munyemera amakuru tuyatangurire mu Burundi ahakomeje kugenda haragaragara ibe bidasanzwe ahakomeje kugenda haravugwa byinshi bikomeje kugenda biraba akamaramaza nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
nyuma y'ibitigiri by'abasoda bimaze kugenda biramenyekana yuko byamaze kugwa mu ngwano ikomeje guhuza igihugu c'u Burundi by'umwihariko abasoda b'u Burundi barungitswe ku butaka bwa Kongo bafatikanyije by'umwihariko n'ingabo z'icyo gihugu ca Kongo by'umwihariko harakomeje kugaragara ibihe bidasanzwe harakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko intambara ziremere cyane nk'uko amakuru yoma aradusumira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira muri no mwanya ariko arerekana ingene Uburundi noneho bumaze gutanga umuco rero by'umwihariko ku kibazo cy'abasoda bakomeje kugenda baragaragara ndetse haba amasanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse hakiyongera n'amavideo yerekana ibikoresho by'u Burundi abasoda b'u Burundi ibiziga byabo bakomeje kugenda biraboneka yuko bakomeje kugenda barahitanwa n'iyo ngwano mu kanya gaheze rero mu nkuru nabashikirije namenyesheje yuko mu Burundi by'umwihariko ibitaro bya gisirikare byo mu Kamenge bimaze kuzurirana inkomere ziriko ziravanwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aha kandi hariko hariyongera by'umwihariko bamwe mu bakomeje kugenda barapfa bivuga ko ibiziga by'abarundi bimwe biriko birazanwa nga mu Burundi kugira ngo bibashe kuba byoshingurwa nkuko amakuru yoma aradusumira akomeza kugenda aratugera bivuga andi makuru yihuta kandi akomeje kugenda aradusumira atenkeke abatari bakeya ni mu nyuma yuko rero by'umwihariko umuvugizi by'umwihariko mu bya politike wa MTC mu bya politike bwungirije bwana Oscar Barinda ahejeje gutangaza neza yuko ku munsi w'ejo mu ngwano zabereye Ngungu abasoda b'abarundi biganjemo abarundi benshi ndetse na FDLR bo barasize ubuzima ariko kandi by'umwihariko abakomakomeye cyane by'umwihariko abenshi akaba ari abarundi baharugwa mu majana 2 bo barasize ubuzima ni mu nyuma yuko mbere yaho gato rero by'umwihariko muri Masisi abashika ku majana 4 nabo bari bamaze kugwa muri iyo ngwano ibi byaratumye rero by'umwihariko imenyesha makuru bigiye bitandukanye harimo n'iki cyacu tararungikira ubutumwa rero bwanditse by'umwihariko urwego rujejwe ibyo kwivuna abanziga mu Burundi kugira ngo bace baratanga umuco rero by'umwihariko kubigendanye n'amasanamu n'amavideo ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi akaba akomeje gukura imitima abatari bakeya biganjemo abarundi nk'uko bikomeje kugenda biradusumira canke nk'uko amakuru akomeje kugenda arabivuga urwego rwo kwivuna abanzi bw'u Burundi by'umwihariko ruhejeje gutanga umuco rero by'umwihariko ku masanamu amazi imisi acana ko rero ku mbuga ngurukana bumenyi y'abasirikare b'abarundi bari kubarizwa ngaha ku butaka bwa Kongo ndetse bari no kwicirwa ku butaka bwa Kongo umuvugizi w'urwego rero rwo kwivuna abanzi bw'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza mu itangazo rinyine amahejeje gushira ahabona ry'urwego rwo kwivuna abanzi bw'u Burundi yarashikirije by'umwihariko yashikirije by'umwihariko kuri uyu wa kane igenekerezo ya 16/0/2025 yaramenyesheje ko ubwo rwego rwiyamiriza abakwirakwiza amasanamu y'abasirikare b'abarundi by'umwihariko atabereye ku mbuga ngurukana bumenyi aho rero by'umwihariko rumenyesha Uburundi n'amakungu ko abasirikare b'abarundi bari muri Kongo bahagaze neza kandi by'umwihariko baragura by'umwihariko neza ibikorwa barungitswemo bakoresheje ubuhinga ndetse n'ubukerebutsi basanzwe bafise aya namye rero mu majambo amaze kugenda aratangazwa urwego rwo kwivuna abanzi by'umwihariko rukiyamiriza abakwirakwiza inkuru z'ibinyoma ku mbuga ngurukana bumenyi zicafuza ingabo z'u Burundi ngo kuko rero bafise intumbero yo guhahamura by'umwihariko abarundi ndetse no guca intege ingabo z'igihugu zisanzwe ziri mu bikorwa by'umwihariko ahatandukanye by'umwihariko rugatera kamo abasirikare kudaha rero amatwi by'umwihariko basesa nkuyoze bakoresha imbuga ngurukana bumenyi ngo ahubwo bumvirize gusa rero ibyo aba barongoye mu nzego zose baraca barababwira canga barabategeka ku kijyanye n'amasanamu ari ku mbuga by'umwihariko ngo si n'abasirikare b'abarundi aho rero yamenyesheje ko by'umwihariko bifashisha ubuyinga mu kwambika abantu rero umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi na by'umwihariko ko bavuga ko rero iyo umusirikare apfuye ari hanze abiwabo batemererwa kumuhamba ayiteka by'umwihariko ngo sibyo namba kuko ngo mu gisirikare arasanzwe hari urwego ruca rumenyesha abiwabo ahama rero bakamuhambana iteka nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru yoma aradusumira
amakuru akomeza kugenda aratugeraho rero by'umwihariko muri uno mwanya nk'uko bikomeje kugenda biradusumira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho by'umwihariko harakomeje kugenda hibazwa ku bikomeje kugenda by'umwihariko bigaragara by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari byinshi bikomeje kugenda bigaragara nko ku munsi w'ejo haririwe haranyuranyuranamo rero amasanamu by'umwihariko ateye ubwoba yerekana igisoda c'u Burundi kiri ngaha ku butaka bwa Kongo by'umwihariko aho gikomeje kugenda by'umwihariko kirahura by'umwihariko n'akaga karemere cyane nk'uko byoma bigaragara. Abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ibiriko biragaragara cyangwa se ibiriko biratangazwa ari by'umwihariko akamaramaza. Hari bamwe babanza imisi bashimangira ndetse banerekana neza yuko bateye impungenge nibiko biragaragara by'umwihariko ku gisoda c'u Burundi aho batajya umunwa mu kwerekana ndetse by'umwihariko no gusigura yuko by'umwihariko mu Burundi by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko ibikomeje kugenda biratera ubwoba abatari bakeya nk'uko bizoma bigaragara. Umuvugizi w'urwego rwo kwivuna abanzi mu Burundi by'umwihariko Gaspari Baratuza by'umwihariko yaramaze kugenda by'umwihariko agira ibyo atanga ndetse akaba yakomeje kugenda agira ibyo asigura. Mu gisirikare c'u Burundi by'umwihariko barakomeje guhakana ko atabasoda b'abarundi 200 berutse kugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku munsi w'ejo. Ni mu gihe umuhari wa M23 by'umwihariko byawutaye by'umwihariko ku amazi batanga ibiharuro binini cyane by'abasoda b'abarundi bishwe mu ntumbero by'umwihariko nk'uko byoma bigaragara. Kuko kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira bisanzwe biboneka yuko by'umwihariko umuhari wa M23 udaca urabesha ukunze guca uratangaza amakuru by'umwihariko ya nyayo, amakuru agaragaza ukuri ku bigendanye n'urubuga rw'imigwano. Abenshi by'umwihariko ahubwo barakunze by'umwihariko guhengeshanya basigura ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda by'umwihariko bigaragara cyangwa se ibikomeje kugenda biradusumira byerekana uburyo rero by'umwihariko ngaha muri Kongo by'umwihariko hakomeje kugenda harapfa abatari bakeya nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Leta y'u Burundi so bwa mbere yihakanye ndetse inahakana yuko by'umwihariko atamusoda wayo n'umwe yari yagwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Variso Ndayishimiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru yarabajijwe by'umwihariko ku bigendanye by'umwihariko n'uburyo abasoda b'abarundi by'umwihariko baba barafashwe n'umuhari wa M23. Uyu yaraciye arasigura ndetse aranerekana neza ko atamusoda wabo n'umwe yari yafatwa n'umuhari wa M23, avuga yuko abariko barerekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi bose ari abasanzwe babarizwa muri Red Tabara nk'uko bizoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Benshi barasanzwe bamenyereye yuko by'umwihariko Variso Ndayishimiye bivanye n'akanyunko aca araronka mu bigendanye n'ingwano ngaha ku butaka bwa Kongo adaca aremera cyangwa se ngo agire ibyo atangaza ku bigendanye n'urugamba rukomeje kugenda rugaragara ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nyuma yuko abasoda b'abarundi 200 biganjemo by'umwihariko abo mu Burundi ndetse na FDLR baba bamaze kugwa mu ngwano zabaye ku munsi w'ejo muri Ngungu, biravuga ko urugamba rusa n'ugwerekeye muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe nk'uko byoma bigaragara cyangwa se imvu z'amakuru yacu zikomeza kugenda zirabitangaza. Twifashishije itorokanyirizo ry'amakuru yacu by'umwihariko itorokanyirizo ryacu rya Burundi News TV, ingwano ikomeye cyane yongeye kuramukira mu duce two muri Karehe nk'uko byoma bigaragara nk'uko bikomeza kugenda bigaragara biranatangazwa. Kuri wa kane igenekerezo rya 16/0/2025 ingwano hagati y'umuhari wa M23 n'ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa yazindutse irabera mu duce duherereye muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko byoma bigaragara. Iyi ngwano nk'uko rero aya makuru ava muri ibyo bice rero abivuga iri kubera ahitwa Shanje ndetse na Rumbishi nk'uko byoma bigaragara. Iyi migwano nk'uko rero amakuru ava muri ibyo bice abivuga iri kubera ahitwa Shanje. Utu duce twombi rero tukaba tubarizwa mu gice rero cya Numbi aherereye hafi ya santere nini cyane muri Karehe ari nayo Minova nk'uko byoma bigaragara. Amatorokanyirizo yacu rero atandukanye dukesha iyi nkuru yemeza ko rero umuhari wa M23 uri gukubita kubi rero uruhande rugwanirira leta ya Kinshasa nk'uko byoma bigaragara. Iyi migwano ijira kurikira yabaye
gihe by'umwihariko harejo M23 yirukanye iri huriro rero rigizwe n'ingabo za Kongo, iz'u Burundi, abazarendo, FDLR ndetse n'abacancuro b'abazungu by'umwihariko baturutse by'umwihariko i Burayi, aho ibirukana muri santere ya Ngungu muri teritwari ya Masisi. Ni mu gihe kandi uyu muhari nanone wafashe akandi gace gaherereye muri teritwari ya Nyiragongo kitwa Nditi, nk'uko rero amakuru akomeza kugenda arabivuga. Hagati aho FARDC n'abambari bayo barakomeje gutakaza ibice byinshi ku muvuduko wo hejuru, ahanini byo muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko, ndetse by'umwihariko akomeje kugenda akomera by'umwihariko akaba ariko arasigura ndetse aranerekana neza yuko uru rugamba rukomeje kugenda by'umwihariko rwumvikanamo imbunda ziremere cyane, ndetse rwumvikanamo by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara nk'uko amakuru yoma aradusumira, aho akomeje kugenda bumvikanamo ibiturika biremereye cyane nk'uko amakuru yoma aradusumira muri rusange. Amakuru yihuta by'umwihariko akomeza kugenda aratugeraho aremeza ko ingabo zirongowe na General Sultan Makenga by'umwihariko zikomeje gukubita ahababaza ihuriro ry'ingabo za Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ndetse gushika none abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda by'umwihariko bavuga ko by'umwihariko igihe ari iki kugira ngo umuhari wa M23 ukomeje kugenda by'umwihariko wigarurira ibice bitari bikeya nk'uko byoma bigaragara, cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda biradusumira muri rusange. Kugeza ubu by'umwihariko urugamba rwabaye ku munsi w'ejo by'umwihariko bivugwa yuko rwaba rwarashegeshe ingufu ndetse n'intege z'abasoda ba Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ku buryo gushika none abatari bakeya bakomeza kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho gushika none bivugwa ko by'umwihariko atangufu basigaranye zigendanye no kuba bo kwitabira uru rugamba by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Urugamba kuba rwabaye ku munsi w'ejo by'umwihariko kuwa gatatu igenekerezo rya 15/02/2025 muri santere ya Ngungu muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru, harabyukiye naho intambara ikomeye cyane hagati y'umuhari wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, bazuriya muhari wigaranzura by'umwihariko ririya huriro, nk'uko rero amakuru ava muri ibyo bice yamara bisigura. Iyi migwano by'umwihariko amasoko yacu avuga ko yari ikomeye, kandi by'umwihariko ko byarangiye ihuriro ry'abagwanyi bo ku ruhande rwa leta bahunze muri kariya gace, ubundi by'umwihariko M23 irakigarurira kose. Kuva ku cyumweru giheze rero aka gace kagiye karabiramo ingwano, ndetse by'umwihariko kumenya uruhande by'umwihariko rukagenzura byari ihurizo riremere cyane. Ariko nk'uko amasoko yacu ajya atandukanye dukesha iyi nkura bivuga, buri ruhande by'umwihariko rwari rufise agace ruyoboye, kuko rero Ngungu ni Lokayite, kandi by'umwihariko akaba ari agace kagutse kanini cyane. Gusa mu ntambara zarabaye mu mwaka uheze umuhari wa M23 wari warakigaruriye, ukaba wari ukamazemo amezi arenga 9. Kuko bikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko, nyamara mu ngwano yabaye by'umwihariko kuri aya munsi w'ejo umuhari wa M23 wabashije ko wakabahoza kose. Umuvugizi wungirije wa M23 Dr. Bwana Oscar Barinda yari aheruka rero no gutangaza ko rero bikuye muri aka gace ku mpamvu zo kwanga rero kurwanirira mu banyagihugu, ari nabwo rero FARDC n'abambari bayo bahise batangaza ko rero bofashe Ngungu. Icyo gihe by'umwihariko leta ya Kinshasa by'umwihariko nibwo yesi itanga agashimwe kuri buri musirikare winjiye muri ako gace, kandi buri wese ahabwa idolari 20 z'Amerika nk'uko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda by'umwihariko adusumira mu buhamya twahawe n'umwe mu basoda ba leta, aho rero yagize ati leta yari yaduhaye agashimwe kuko rero twinjiye muri Ngungu, buri musirikare ariko rero arahabwa amadolari 20, none M23 yongeye by'umwihariko kutwirukana. Ubuhamya rero bukomeza bugira buti Ngungu twayivuyemo nabi cyane, M23 yamaze kuba yohafata hose. Iyi nkuru inavuga kandi ko by'umwihariko urugamba rwabereye Ngungu rwanaguyemo abasirikare 115 bo ku ruhande rwa leta, kandi ko 70% byo bapfuye ari abasirikare b'u Burundi, ndetse kandi ko ko muri aba bapfuye barimo rero n'abofisiye bakuru, nk'uko rero bizakomeje biravugwa na Dr. Oscar Barinda. Ariko kugeza ubu ngubu ntacyo uruhande rwa leta ruratangaza kuri aya makuru, sibye leta y'u Burundi imaze guca irabihakana. Ariko kugeza ubu ngubu kandi urubuga ruri muri za mbuga ziremereye cyane rurezweho
gutangaza ibigendanye n'ingwano ibera muri Masisi rwaragize ruti abana b'u Burundi by'umwihariko baraguye mu rugamba ari benshi ingongo muri teritwari ya Masisi. Urwo rubuga rwanavuze ko kandi iyo operation ya leta by'umwihariko yari yayihaye by'umwihariko izina rya Caterpillar by'umwihariko aho yari ifise intego yo kwirukana umubare wa intensiri muri ako gace. Gusa birangira ingabo za FARDC, FDLR wazanye n'ingabo z'u Burundi n'abacancuro ari bo birukanywe by'umwihariko muri kariya gace. Ku rundi ruhande amakuru avuga ko mu migwano yabereye muri teritwari ya Nyiragongo M23 yafashe akandi gace nyine kitwa Nditi nkuko byoma bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu by'umwihariko birakomeje kuba urugamba ruremere cyane, ariko mbashimire twongeye kugaruka mu kanya turabira hamwe bikomeje kugenda biravugwa.